bakunzi b'urugo rwa Vuga Yesu TV ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabandanya kuganira ijambo ry'Imana riri mu itanguriro, mu gitabo cy'itanguriro mu gice cya gatandatu duhere ku murongo w'icenda. Duhere ku murongo w'icenda mu gice cya gatandatu niyo ngomba dusome muri uyu mwanya imbere yuko tubandanya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uru nirwo ruvyaro rwa Nowa, yari umugororotsi, ntiyagira agasembwa mu gihe c'urunganwe rwiwe, kandi Nowa yagendana n'Imana. Bari bononye ingeso zabo. N'aya majambo imbere ya byose ngomba tubanze turabire hamwe inkomoko y'uyu Nowa, canke Nowa uko yabayeho. Reka turabe. Adamu yabyaye uwitwa Seti. Hanyuma Adamu amaze imyaka 930 acarapfa. Seti nawe yamaze imyaka Seti yabyaye uwitwa Enoshi. Seti yamaze imyaka 912. Enoshi yamaze imyaka 905. Yabyaye uwitwa Mahalaleli. Mahalaleli yamaze imyaka 895. Mahalaleli yabyaye uwitwa Yaredi. Yaredi yamaze imyaka 962. Yagendanye n'Imana. Hanyuma Enoki yabyaye uwitwa Metusela. Metusela yamaze imyaka 969. Imuha amasezerano, imubwira ibyo azokora canke mu kwibazira ubwato. Imubwira uko akwiye kubarira abantu canke kuburira abantu. Imubarira yuko azokwinjiza ibikoko mu bwato. Mumva aha Imana yariko iraganira na Nowa. Rero nkuko tumaze kumva ko Imana yaganiriye na Nowa, imusezeranira ko azokira umwuzure. Nowa yarakoze naho amengo ntibishoboka, si bizoba, ariko byarabaye ko byari byavuzwe n'Imana. Ijambo ry'urufatiro ngomba duhagarare ko muri aka kanya ni ijambo rivuga ngo Uhoraho akunda abantu biwe. Hari isezerano Imana isezeranira abayubaha imisi yose. Imana yamisezeranira amasezerano abayubaha. Dusomye ku murongo wa 18. Dusomye ku murongo wa 18 niyo tubibona. Reka turabe icyiyumviro cya mbere. Imana ifata ingingo yo guhonya abanyabyaha. Reka dusome ku murongo w'indwi twumvirize ingene Imana yavuze. Mbere reka duhere ku murongo wa 6. Uhoraho aricuza. Ku murongo wa 6, Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mu isi, bimutera intundu mu mutima. Uhoraho aravuga ati, abantu naremye nzobamara ku isi
uhereye ku muntu n'ibikoko n'ikikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije icyo nabaremeye. Ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Imana yaricujije icyo yaremeye abantu. Twumvise kuko Nowa yubasha Imana, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ariko Nowa we Uhoraho aramushima. Kuko yamushimye rero nicyo cyatumye amubwira kubaza ubwato kugira ngo akize ubugingo bwiwe, kugira ngo akize abantu biwe, kugira ngo akize urubyaro rwiwe. Imana rero ikiza Nowa n'urubyaro rwiwe. Rero muri iki cyiyumviro cya mbere, Imana yafashe ingingo yo guhonya abanyabyaha, kuko Imana yicujije icyatumye irema abantu, kuko bari barayicumuye, kuko bari baracumuye. Igihe cyose umuntu akoze ikidahimbara Imana, Imana hari icyo yateguriye uwo muntu kuzomukorera, cyane cyane yateguriwe kuzohanwa, atihanye azohanwa. Nicyo cyatumye Imana ihana abanyabyaha, kuko bari barakoze ibyaha, kuko bakoze ibyaha. Aha ni mu cyiyumviro cya mbere. Icyiyumviro cya kabiri, Imana yabwiye Nowa ngo wibazire ubwato. Haleluya! Wibazire ubwato. Aramushima. Kuko yamushimye rero nicyo cyatumye amubwira kubaza ubwato kugira ngo akize ubugingo bwiwe, kugira ngo akize abantu biwe, kugira ngo akize urubyaro rwiwe. Imana rero ikiza Nowa n'urubyaro rwiwe. Rero muri iki cyiyumviro cya mbere, Imana yafashe ingingo yo guhonya abanyabyaha, kuko Imana yicujije icyatumye irema abantu, kuko bari barayicumuye, kuko bari baracumuye. Igihe cyose umuntu akoze ikidahimbara Imana, Imana hari icyo yateguriye uwo muntu kuzomukorera, cyane cyane yateguriwe kuzohanwa, atihanye azohanwa. Nicyo cyatumye Imana ihana abanyabyaha, kuko bari barakoze ibyaha, kuko bakoze ibyaha. Aha ni mu cyiyumviro cya mbere. Icyiyumviro cya kabiri, Imana yabwiye Nowa ngo wibazire ubwato. Haleluya! Wibazire ubwato. Nowa nawe yumvira Uhoraho, araheza abaza ubwato. Amaze guheza kubaza, Uhoraho aramubwira ati injiza abantu, winjize n'ibitungano, ibigendesha inda hasi, ibigendesha amaguru, kimwe kimwe n'ikigore cyacu. Reka turabe ngaha tugihagaze ngaha kuri iki cyiyumviro cya kabiri. Mbega Nowa niwe yagiye gufata ibyo bikoko? Oya, hari uko Imana yabigenjeje. Igikoko cyose n'ikigore cyacu cyarijana mu bwato, kuko Uhoraho niwe yabirongora. Icyo ari cyo cyose cyinjiza mu bwato, Nowa yari yateguye muri ubwo bwato aho bija. Hanyuma ibyo birangiye, ubwato burugarwa. Bumaze kugarwa, imvura itangura kugwa iva hejuru no hasi. Babandi Nowa yabwiye ubutumwa, ariko arabwira ubutumwa ati nimwihane, kuko hagiye gutera umwuzure bakamugwiza n'ubusa. Niho batanguye kuvuga ati ibyo wa mutama Nowa yatubwiye ni iby'ukuri.
Imana rero ntiyirengagiza icyaha. Icyaha kirahanwa kandi abanyabyaha bose bazohanwa. Abatihanye bazohanwa, abanse kwihana bazohanwa. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igice c'indwi, duhere ku murongo wa 21 twumvira ico atubwira. Matayo igice c'indwi umurongo wa 21. Matayo indwi umurongo wa 21 aravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukora ibyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjibura nti naho nigeze mbamenya, mbiraho mwabakora biziramwe. Ubu ni Yesu Kristo. No kuvuga ngo icyaha cyose kizohanwa. Nowa amaze kwinjira mu bwato, abantu baraje baradodo bati Nowa twugururiye. Araheza arabwira ati sije nugaye, Uhoraho niwe yugaye. Hano twumvise mu gihe cy'iherezo ukuntu abantu benshi bazovuga bavumereza umwami Yesu, avuga ati mwami mwami, ntitwakora ibitangaza mu izina ryawe, bamubwira ibikorwa bakoze. Nagomba kubabwira ko ibikorwa umuntu akora atari byo bizomushikana mu bwami bw'Imana. Ibikorwa dukora tukiri hano muri iyi si, no kuvuga ni nk'ibitsibo tuzokwambikwa nitwagera mu bwami bwo mu ijuru. Ikizodushikana mu bwami bwo mu ijuru nuko dutunganya ubugingo bwacu tukiriho, hanyuma inzamba niyavuga tukazojanwa mu ijuru, hanyuma ibyo bikorwa twakoze bikazodukurikira, tukazovyambikirwa ibitsibo. Umwami adufashe kandi atugirire neza. Umwami afashe umumwe wese, umwami agirire neza umumwe wese. No kuvuga ngo umuntu akwiye kwihana akanya ku kandi, umuntu akwiye kwitunganya akanya ku kandi. Nagomba twari kubandanya, ariko reka ngeze hano. Umuntu wese ari muri uyu mubiri akwiye kwamatunganya ubugingo bwiwe, akwiye kwamatunganya umutima wiwe, kuko umunsi n'isaha nta ubizi. Niko Yesu Kristo yavuze ati mwami mwiteguye, kuko atawuzi umunsi n'isaha. Rero natwe nituzi umunsi n'isaha Yesu azogarukirako. Iryo ni ibanga ry'Imana. Tegura ubugingo bwawe, tegura umutima wawe, hanyuma Yesu Kristo akugirire neza. Mana idufashe, kuko Yesu arumugira neza. Reka agirire neza ubugingo bwawe, reka agirire neza umutima wawe, hanyuma inzamba niyavuga uzumusanganire. Mbega uremeye ko gutegura ubugingo bwawe? Mbega uremeye gutegura umutima wawe? Ca bugufi dusenge. Mwami Yesu, ndasengeye uwo ariko arategura ubugingo bwiwe, ndasengeye uwo ariko arategura umutima wiwe. Umugirire neza, umuhe kwatura ibyaha byiwe, umuhe kwatura ibyo yakoze bitaguhimbara, hanyuma aze muri wewe, abe muri wewe, ijambo ryawe rimuhindure. Ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Bijya byamunaniye kureka, mu izina rya Yesu Kristo umuseruke kumubohore. Urakoze mwami, urakoze mugira neza, urakoze gitandara kizima. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye, amen. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Mukomeze kwibuka kugira sabone na j'aime na partage. Yesu abahezagire.